Greta Kwizera ndi umumama umwana umwe mama Kayisi kuri ciza ya kuri ciza akaba ari Liza Carla Igiraneza mu kiganiro ca personality murakimenyereye aho tugenda kuraba umuntu agira entrepreneuriat mu bintu bitandukanye uno munsi rero akaba ari undi munsi cyane twaravye undi muntu twokwegera vu que turi muri sama imanza ziratanguye tantôt des mariages ama event yandi atandukanye ama anniversaire n'ibindi bitandukanye byinshi bihari twiyumviriye tugende kuraba umu événementiel kugira atwiganire atubwire comment ingene abigenza ingene abikora kugira ngo tubone zigamanza tujamwo ajya ama anniversaire mujamwo mukabona ateye igomwe cyane ingene aba yabigenjeje ingene aba yashizemo umutima wiwe tout cela et tout ceci iwo Greta merci bashaka kwipresenta kuri Best Band. OK nitwa X après c'est ça OK et du coup toi Jondas ko yuko wize kuri Cedilac organiser kermesse ego ouais c'est pas si on organiser en tant que doyenne ou bien kubera ari cyo warushaka uvuga ati Jean Paul gifite muri wewe zagenze gute. Bon, sinayoganije en tant que doyenne kubera ko nari maze imyaka myinshi muri événementiel. Nubwo nari muri secondaire, muri première, za 7e za 8e nabitegura même muri école primaire narabigira. Ngaho imwe nyene bisanzwe. Primaire. Imwe primaire bavuga ngo mutegura ikirundi ni jewe nababwira ati. Ya ma journée culturelle hama byamye ari ibintu nkunda namye ndi umuntu akunda gupanga utuntu ahuza abantu n'ubu nikomeze n'umuntu ambaje pastime yanje ni cyane hamwe n'abantu so kuri lycée du Lac rero nari doyen de 1 et de 2 kwa nari menyereye bya event kuko hajya nubwo muba muri abadoyen hari igihe utahura ukatugira comité sinon byari ibintu byanje vraiment hama Moi, j'ai jamais mis ce Burundi. Genre, like, wagiye, comme on l'a tangué quand on nous a événementiel. Donc, c'était comme si on avait dit qu'on a mis le mondial. Nous avons mis ce Burundi, il y a un petit goût de plus, ou plus ça de loin, ou bien, on va voir si, peu importe. C'est comme si, on a mis ce Burundi, nous, quand tu as envie ou tu vas au douguer de niveau, tu as envie de voir coûte que coûte. Même avant ubu byariko biragenda biza muri Oinziza. Bon, Miss Burundi ahubwo jewe nabona umengo izoba platform izomfasha kugera kure kuvyo nkora si ibintu naciye nkomeza ngo kubera Miss Burundi mugabo nabona ko ari platform izobimfashamo exactement même mon projet yari gucréer ama centre jeune mu makartier kuko ni ibintu byahoraho kera ariko byavuye projet yanje kugira ama centre jeune umva ko centre jeune ça implique événement tugenegene tw'abantu batandukanye talent ibiki hama rero kubera rero biraryoshe kuca ugira izina umva biraryoshe kwipresenta ndi Greta yahoze muri Miss kijya gihe bwa finaliste 2016 sino na ego byarampaye izina ko abantu bakwakira facilement ko hajuje nka n'importe qui biragoye byarampaye akazina vraiment candabandanye ko naho nkora muga cette fois ci abantu bavuga ati biri sérieux yaragiye muri Miss Burundi ego okay ugerageje kuraba ama événement ama event yino mu Burundi cyangwa hanze moi en fait récemment j'ai namenye haje nka combien d'années à 3 ans comme ça uvuga ati hey abantu organiza ama événement dans mes films dans films ko no mes films one anniversaire toi magara buntu zetu umuntu organiza anniversaire organiza ama anniversaire ibintu nk'uko est-ce que ubona mu Burundi tuge kwiheni au moins la plupart est à part ba star ba twateguye ibiteramo les mariages ko tumenyereye ama mariage je muri comité genre muri comité bati naka zo kwimenya du coup en fait wo batumiri ko abenshi ba kandi gasanga biko birapfa usanga comme un stress mukomeye ku munota wa nyuma tonton umugiye rimwe umwana bwe ngo yakenewe cyane waruzi wihaye tâche tu mais pas tous les éléments essentiels en fait gute ngaha mu Burundi byatanguye kumenyerwa nukuri ndashimira n'abantu bategura ibiteramo binini bisa n'ivyo abantu bo hanze kuko byatanguye kumenyerwa événementiel zinini fine
ubwo kuvyivuze vy'ama mariage les anniversaires ni abantu bake babitahura n'abantu bake babitahura kuko bazi yuko komite antukudake je ndavuga gushiraho komite birakenewe ku muntu abakeneye yuko bamwegeranyiriza uburyo sino ufise uburyo hakuru urubanza rwawe rwononekana apela abantu babishoboye sino kuvuga ngo kuzine ngo tonto ni nko muri business nko muri entreprise ugize ikintu by'umutima mwiza ngo ngashimwe famille ibintu birapfa hamagarana bafite experience aho organiser pardon hama bashobora kubigutegurira kandi nivyo bitangana image nziza nivyo bitangana image yuko mu Burundi haraba defete zizima zisa neza ngo gasanga umuntu afite amahera ko yashizemo umuryango ugasanga sonorisation yari abatamba yari decor yari kubera iki ntihamagaye abantu babizi malgré amafaranga yose ufise ntibyigeze bitoka ntibigeze zisa neza so ndahamagarira abantu yuko nubwo batavyita akazi abantu benshi barakagaya unako kwiryohera nako kugira iki ariko nkuko bivuze hanze event planner event manager n'abantu bambere batunze kubera ko barakora ibintu kabibona ni ibintu biboneka si kinazo kubwira ngo aya mazi araryoshe kandi abishe ni ikintu kiboneka donc mu Burundi bino biratanguye je hari nk'umuntu ashobora kuntelefona ngo ndafise anniversaire y'umwana wa 5 ans nkaga wow nta mwanya ubuze wo kubitegura nta muryango ufise wo kubitegura urumva iyo idée iyo nze importance yo kubaha ko dusanga abandi nabati amahera yagusasha voilà stress birimo birimo en fait mandebona ntarubanza rubaruto même si ugati j'ai 10 ans mfite muhira yego ntibashuha yego umva ugati none yego cyane gose okay hama bavuga munguka gute ko hari kunshaka ugati est-ce que murahomba harimo ukunguka harimo ko mubishiramo ibintu byanyu par exemple kuja gukota ibintu des trucs comme ça okay exemple urabona ko turi kuri Belvedere nk'ubu unye biravana n'akazi hariyo umuntu ashobora kukubwira ati jewe nshaka ungire juste publicité uyo onye hariyo kuyiwe hari n'undi akubwira ati jewe nshaka yuko uhaba do A à Z bisigura yuko iyo uhaba do A à Z dans un ni umwanya wawe energie zawe umva nta kindi kintu usura gukora kandi usanga amahera umubwiye ngo ayo yose déjà wondondeye ko hatamwanya ubifitiye d'abord tu achètes mon temps et tu achètes mon travail ngabantu ntibarabitahura bari hakazi ntibariho umwanya baba wabihaye rero usanga c'est vrai ayo mahera arayaguhaye peut-être ico gitoro yayigushiremo ayo communication yaraguhaye ariko umwanya wawe ntawe ari karatahura yuko wamwihebeye c'est ça le événementiel abantu badatahura hama kandi nkuko nga mu Burundi biranatera n'ishavu tegura ibiteramo jewe nsa nk'uwo wabivuyemo gatoyi kubera gutegura igiteramo ci wawe donc un kuzoronka ayo mafaranga yo kugitegura izo sponsors zacu nga mu Burundi ntabwo baratahura rien du tout je préfère yuko je reste à la maison ndaryama mfume nkena kandi ndindira umuntu antelefona ati ingo ntegurira iki quand même uyo birorosha aguha un budget ukorerako cyo kimwe nkuko wovyuka wiyumvira evenement ibintu ari wowe wavyiyumvira bisiga ko usha wisoka atayi ufise ata sponsor ufise donc uzohomba utumwanya wawe ntamara winjije nico gituma abantu basha baprefera kubiheba canke nakavuga ati je n'impaka kazomva umuntu ngita ngo waraheze kudutegurira ibi nibi Kamera rimwe unye mbwira ahubwo ati ndase mariage ndase anniversaire ndase restaurant igira yuguruke ingugirire iki là je préfère donc c'est mieux c'est mieux vraiment récemment on va que kuvuga ko ukunda ma risque ukunda aventure OK bavuze ko ukunda ma risque en fait même avant égal Salon disco. En fait, ntaruzi kwizokunda kwizokunda bien sûr. Yego. Ni risque ushaka kuzokwigira. Ego, par exemple, nk'ubu ati ndakeneye kubona nazanye nk'ahema muri show. Ni wawe. Jewe rero murazi risque je mfise. Narigeze kukigira ariko kirabura forme. Naratanga ibintu bya road trip. Turadahana igitega mu biti. Anatani nzira toilette yari rien du tout uravyumva. Twari dufise sponsor ama toilette ngabo nyene style urovyumva nahantu ari rya mbere umuntu agiye rero ubunye risque nshaka umpaye amafaranga yego
Amaye amafaranga genre ikintu wumva wogira amafaranga nozana y'amabisi urabona y'amabisi y'amakaravani za bisi usanga harimwo akazu duparikaho tukaryamaho tukaryoherwaho tukagumaho nyene burya bubisi ndawukeneye donc sponsor please munzanire nka 10 voiture burya bukaravani kandi c'est bien en fait kuragenda ahantu kuvuga ati ndashaka kuruhuka cyangwa burakwiriye uva muparikaho nyene mukaryoherwaho nyene aho nyene kandi même nico sigate cuisine ego perfect sponsor muravyumva okay n'abadufise ubanga ngo mu buyenzi ngo nzongene ntore ngo bijya bibisi ngo byaboze ndabihindure ndabigira vraiment hama hasama ntuze baragiye rya BFS yaragiye muri Australie Dramati aragenda mu Birigi ni nabahe nk'aba artiste nka babiri wowe ubona kamso yakwiye nke chance nabo nyene Kiriku enande Kiriku namona ego vraiment Kiriku namona kuko baratudugiriza drapo tuvugisha ukuri clip mona rimwe iraryoha cyane Kiriku hit aduhaye ko nyene aba bana ndabasabiye vraiment ego ubiye mu murashima Kirika ego vraiment hama mugani ko mbajije babiri nabandi bashashavura oya bose nabo mbajije babiri abafise liste nini cyane ba Alvin ego benshi cyane okay hama tubana muri Post Women en fait ni agence mugira mutegura ama events de ama host atandukanye umuntu uze musi waho ninde mu vice présidente ou ninde genre structure yahimeze gute en autre okay twege nta mu CEO dufise nta muntu rero dufise ni nko kowe turicaranye ngaha twabwa none wewe twama turi muri evenementiel nawe twama turi muri evenementiel ari twa créer ikintu kimwe kiduhuza kandi turavuga twese nta mugabo arimwo yewe kandi nivyo nane ukasanga ati kandi ngaha mu Burundi haraba imanza haraba ama conference haraba ama seminaire ugasanga abantu barabura ba hôtesse ugasanga wewe bakubwiye ati genda urondere bakuzini bawe bose ukasanguzanya abantu batari formé twese turavuga ati shaka ikintu mu Burundi turakeneye hôtesse carrément turakeneye aba serveuse ndahagarara cyane Post Women abagore gusa turaronka aba diplomate baza agafata inzu bakabura umukozi avuga icongereza cyangwa igifaransa tukaba obligé kumuzanira umuntu atanakime yumva canke naho ntafise information aho yo mukura kandi hari umwana muhira aryamye akeneye ayo mahera yahejeje ishuri turavuga ati nukugiye tubigira ngo ba cleaner ngo ba babysitter tuje twari umuntu w'umwana yova nko mu Kinindo ngo je ndashaka kwiyandikisha muri babysitting rero umwana wewe wewe wagenda gukoropa wewe wewe wagenda koza wagenda kumesa wewe ni cyane gose wow twaratangaye urumva rero nta musiyo dufise nabagenzi turi twese turabagenzi tuhurira mu bintu byinshi hama bien sûr mugabo style mugiye kwiyandikisha muri yapi il faut ko directrice générale légale représentante légale toce turaba wewe ushoboye iki uri duha wowe ukavuga ati uri duha mu hoteli cyangwa ibyo hoteli sinari byo ya jewe bakacavuga ati Greta wowe urashobora kugenda ku dealing kwa umu commercial sexy yaratse kuvugisha abantu naratse kugira iki ba mu ressources humaines nararatse kumanaging ibintu by'aba services by'aba hotels kuko urumva ni n'umumannequin ba chargé des hôtesses Nadine ati wowe nawe urafise akantu k'ubu directrice urafise gucoordonner abantu ba directrice kugira twandikishe exactement nene nk'umwigeme bayifuza kuzamo bisaba iki rien du tout bisaba gushika kwawe ntibisaba ko kunabimenya kuko turabaforma rien du tout wewe d'abord kutagaya akazi kutagaya akazi kutavuga ngo je no serve of course ega ninka kugiserva mu rubanza mu mariage kutagaya akazi kose umuntu aguhaye no kubashapa ibisigaye uravyiga hari abana baza batazi no kugurura umuvinyu turabibigisha hari abana bazi batazi no guhagarara batazi kugira iki kamubwira ati uri mu hotesse tu dois faire ça et ça ibisigaye turabaforma vraiment ico dushaka ni gutagaya akazi kugakunda kuko wajya ugakunda uragakora neza kandi nivyo umuntu akwigisha urabimenya voilà ibisigaye vraiment naturonde ku ma plateforme twandikire ni kuzana agaseve kawe umuntu akagushira interview rien on demande rien twenyene ego yes okay hama novuga
twarabimenye nubwo bitaturyoheye byatubabaje nyene les trucs ko mutari kumwe na Hasco kandi tukaba tuzi kakeri ivyo bintu voilà en fait tukaba tuzi ko yuko ko même muri contrat z'akazi hariho délai limite en fait tubaga izi déterminé sivyo hama bikunze umuntu umwe arashimanye niki ugasanga harabaye genre kongereza niki est-ce que tu crois que dans le mariage c'est possible yo cane aho cane gose cane biraryoshe mugarukanye les mêmes idées quoi bon sinumeze neza question comme mariage iryoshe donc no muri mariage hashaka kuba iyo possibilité nkuko ko muri contrat ishaka guhera igasubira ego ego birakunda none abantu barumva bamaze 10 ans baravanye ukaza wumva basubiranye ego si kuvuga ngo ibintu biheze ngo ntibisubira gusa bien sûr igihe bihera définitivement carrément n'ibindi bisubira kubera igihe aba ari ama nita gute ama ego yanyu aba batandukanyije haba hanjaje gutandukanya abantu batuma wiyumvira so kwiyumvira rero soit tubona ko c'est le bon choix wagize soit c'est le mauvais hama kwa chondera umuntu cyane mugasubirana hari n'aba divorce bagasubirana ok nka mama Kayisi ukora gute akazi ka en même temps karaba Kayisi voilà l'affection l'éducation tout cela jewe ikintu kimwe gusa nzi nuko muno munsi ntashe mwijoro yajyanye nuko nzi ko ntegereza ko le lendemain ntaja ku kazi niko meze donc uzi ko washitse yamaze gusinzira ategeza kuzovyuka banzi yuko avyuka mpari akambona mpari n'abigisha biwe harabambwira ngo Kayisi arasiba cyane kwishuri c'est vrai acha muri cash afite inane kawe byo bamba bari niko manzi yuko imisi ibiri yaheze tutabonana none gusaba kwishuri rimwe ariko aragira ko yaje na kimwe so je niko meze sinshobora gusupporta yuko umwana wanje muri imisi 3 atambona even if barabishika mugamba nzi yuko exemple turashobora kugira akazi 7h utegeza kuba wavuye muhira d'abord ugenda aryamye akiryamye pardon ugatayo 19h je mwana wanje dama 19h abaryamye ko tutayo 19h30 20h ugasanga yasinzira siko kumunsi wose atakubonye je m'arrange à ce que le lendemain amubona umunsi ukwiye gushika nawe avuze ati mama ndakumbuye kuja kwishuri cage ukabibona nyine ati inkumbu ziraheze niko meze vraiment kuko ndi umuntu atwagwa sindi wa muntu ngo midi singa nibeshere ngo midi ngo ndagiye kumutora donc mvuga ati ngo amasaha bari précis yo ya nta masaha afise ngamba nzi yuko umuntu atambonye undi musambona ndabigerageza vraiment hama novuga kunjwe nyine na événement genre yiwawe iyo kuragira nk'uye par exemple nga uri kuragira ntuzeye ukurategura événement yiwawe qu'est-ce que ikintu ukora ku buryo uvuga ati kiraba mémorable ku buryo uvuga ati kugira ngo ngire événement umuntu yandondeye azoge kinasigarana genre uyiranda gute uyitanga gute jewe ndibagira nico kintu cambere abagenzi banje bamora gose ndibagira jewe ugasanga ndibagiye gufungura saa sita avyumva kimwe kiri mémorable wanje nuko mvuga ati wamusina nirigwa inzara wamusina atahacavuye wamusina atahandushe quand même umukiriya yararyohewe donc je ndishira muri place yawe hakaba ariyo n'abandi bavuga ati mafusha amahera yampaye sinshobora kwirigwa inzara cogira iki jewe nanje rero ndibagira kugira wowe uryoherwe rero ikintu rero kiri mémorable nshobora kwibagira niyo umukiriya ubonye akubwira ati merci ko tuvuga ati naca sha yanzara nirigwa ndi bon cyane uvuga ko hari akantu natanze n'uvuga ko yo sacrifice n'ama sacrifice ambera mémorable hama katugushimiye cyane wakoze kubana natwe mwakoze natwe kutugendera ndumva murakoze cyane abakunzi ba Best Femme umwanya mwiza cyane donc wowe nyene umukobwa wumva première nico ndamukundira Greta ari parmi les femmes valoriser la voix de la femme donc pas sindi mu anti-féministe ndumu anti-féministe muravyo donc hariyo différence iriho kuko uri umuntu féministe niko umuvugira abagore gusa je ndi mu anti-féministe kuba ntidukeneye kuvuga erekana kora exactement agateka baraka urakiha ugasaba ngo exactement je wanashima je ne vois que si préfère t'enleguer le 8 mars et elle va valoriser comme si ni nous baronse ubwo nyene mais il y en a donc
nimugire defa mugire mwerekana Yego. ivyo mwakoze Yes. kamsa tulone vyivugire ibikorwa vyivugiye ama honor bazoyihabwa voilà bazihabwa Eh. okay murakoze cyane best fam ciao mugire umunsi mwiza